Ndakuramukije cyane utama mwiza. Ndabaramukize mu izina rya Yesu. Ndabona uberewe cyane n'akamwimwe kenshi kadasanzwe. Ku mazina mwitwa bande? Wakoze kunshima. Ku mazina yanje nitwa Ntakica Pierre Claver. Nkaba ndumwe mu basengera mu rino sengero rya UPS Kigobe. Nkaba ndahamaze imyaka 2. Hama nkabashaka kuvuga kugira ngo usabikanye n'abandi bariko barakurikirana kino kiganiro bari ku isi yose kugira ngo dusabikanye ibyiza nabonye muri rino shengero kuko ni shengero ritandukanye n'andi mashengero maze kubona, ni shengero ryunze umwe na Mwuka Wera, ni shengero ririmo umuhanuzi w'amahanga, ni shengero nta kuntu no bivuga kiretse uhageze ukabyibonera ukabona bahari, ukabona n'ukuntu ishengero rikora, ukabona n'ukuntu bahanurirwa, ukumva n'intahe zasinzwe, ukabona abantu bakiriyeho ikibiriraho basha ubibonye niho umenya iby'ishengero ukuntu bipanze. Urakoze cyane, uratugiye neza uko byifashe. Twamaze kwereka abanywanyi ba RB TV bariko badukurikirana ku bwishi, batibagiye guca kuri site web bandike wezi3 akaburungu RB TV akaburungu orenage, canke baje kuri YouTube canke Facebook canke Instagram n'ahandi henshi hakoresha imbuga ngurukana bumenyi kugira ngo biyandikishe hama bemeze hanyuma basabikanye n'abandi. Kandi kuno mwanya Mutama Claver, tushaka utubwire mbega mu bijanye n'amahiganwa ari karaba mu Kigobe mwoba murimo namwe? Mu bijanye n'amahiganwa ariko araba mu Kigobe nanje ndimwo. Nashimye kubamwo nk'umuntu akuze umuhumure kugira ngo shingire intahe abandi ibyo nabonye muri no shengero rya nawe umu master wa UPC Kigobe. Master kugira ngo usabikanye n'abandi dukwize ubutumwa, shikana ubutumwa kure kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ico mwacakene mu gisabikanye n'abagenzi banyu kugira ngo muzoze muri benshi kuri Yesu Kristo. Yego. Mo bariko barakurikirana iyo video yawe, no kuvuga bisaba yuko bayiraba bakayirangiza yose kugira ngo inota rishobore kujako ku marezo sosiyo yose ari arabaho. Mbega mu bazoraba iyo video yawe bazokuramwo iki? Mbega nikiye kizobafasha wobahamagarira cyane cyotuma kibakwega kigatuma baguhunda amajwi menshi? Ikintu cyambere cyotuma ndabahamagara kugira ngo bampunda amajwi menshi, icyambere cyo no kugira ngo bamenye amateka n'amategeko y'iryo shengero ryacu. Icya kabiri no kugira ngo baze ari benshi kuri Yesu Kristo bumva ubutumwa. Icya gatatu no kugira ngo bamenye kandi nabo bongere bamenyeshe yuko Imana n'ubu ikora bijya bikorwa byakorwa n'abahanuzi bakera n'ubu bikiriko birakogwa. Hari abahanuzi, hari ababikora, hari abahanura ku munsi kandi bagahanura impanuro zigasezigiraho ikibiriraho. Nukuri kiretse ibi byo ku mateleviziyo canke n'ibyo byo ku marezo sosiyo, umuntu yohishikira niwe yobishingira intahe nawe ubwiwe akabibona. Turi turafise programme ku munsi wa kabiri hariho abaririmbyi baraza bakaririmba Louange na Adoration. Ku munsi wa gatatu n'umunsi wo gukubita hasi ibibazo byose. Umuntu wese ikibazo cyose yazanye ntagisubiza inyuma, agenda gikemutse. Aho abari ku munsi wa gatatu abafise ibibazo byo kuvyara, abafise ibibazo byo kubaka ingo, abafise ibibazo byo kurondera ubuzi, abazi bava mu ntara zose, abava hanze y'igihugu, bose bakorana ku munsi wa gatatu. Isaha 12 zo mu gatondo umuhanuzi abari ku radio kuri Buja FM. Isaha 2 n'igice abamaze gushika kwakira bo mubonano abamwipfuza kugira ngo babonane bamubwire ingorane ziwe maze aheza bahanurire. Isaha 3 n'igice kirite ibitanguye gukubita hasi bya bintu byose. Isaha 8 canke 9 niho kirite irangira. Ku munsi wa Mungu naho nukuvuga yuko baba abanyeshengero abari babandi bo gusenga, ariko naho nyene bitangaza ntikibuza ko bikoreka kuko nubundi harabaza barushe. Nganze mpagaze ngaha imbere yanyu kugira ngo ndababwire ukuntu ibintu je byari bimeze kuri jewe. Nukuri nari umuntu nari imvumbagaye, nari mu byodo sinobabesha, nari hasi ukumumbona siko nasa, ukunambaye siko nari nambaye, ukungenda siko nagenda, nijwi ryarahindutse uko ryari siko rimwe. Ati nta numwe bitobera kiretse uwo bitinze kuza, turambara tukabera kiretse utabibonye. Nukuri jewe intahe yanje ndifata bashingira kandi ituma shaka no kwitoza kugira ngo shingire intahe isengero
uzontora akampunda iryo jwi rimwe ni ukuvuga yuko azoba mfashize kwamamaza ubutumwa, nawe azoba abaye umukozi w'Imana, nawe azoba abaye uwushikana ubutumwa kure iyi si igarukira. Ni ukuri murantora, hanyuma dukorane, hanyuma twamamaze inkuru nziza ya Yesu Kristo. Urakoze Mutama. Hari ijambo mwavuze yuko intahe za kera atarizo ubu tukeneye, ariko dukeneye intahe z'ubu kumwe wese, suko bimeze. Hanyuma dushaka rero kuko Kristo ngo aba muri twebwe natwe tukaba muri we, mbega nk'igitangaza kiboneka kuko amavuta y'umwungere arakora cyane, ubugaragaza ukemeza ariko bakurikirana RB TV coba kiriho Imana imaze kugukorera. Ubu nyene gitangaza kiriho, nubwo kitoba kimwe 2 3 4 maze kubabwira ukuntu mpagaze no kuntu usa n'abari banze imbere y'iki gihe. Igitangaza kirigaragaza kiraboneka cyane. Abantu bakira sida barashinga intahe, abantu bakira ibisukari barashinga intahe, abantu baza bananiwe bagenda basinze intahe, hari n'uwuza yarushe mugabo agasima gushaka ko kanya inyuma kugira ngo agenda asinze intahe y'ibyo akorewe ikibiriraho ngaho. Nko kuri wowe nyene nk'ikibazo kijanye n'akazi wobwira iki ku bashomeri kugira ngo bashobore kukumva neza cyane? Jewe rero nari umuntu ushomereye cyane, ibintu bidashobora kuvugwa. Nari umuntu ndashobora no kugenda kurondera n'akazi ngo ndakaronke aho nyine, ariko aho shike ngaha muri UPC Kigobe ngasengerwa, ngahabwa serumu yo mu mwuka, ico abandi bita amazi, ngasigwa amavuta ku ruhanga. Oya sinobabesha, ubu nanjye ndakora mu gaseke nkariho icicumi, ndakora mu gaseke ngatanga ishikanwa ryanje, nanjye nkumva ko nuzuye. Nukuri wowe ushaka guhinyuza azokwiyizire aha muri UPC yirabira ibintu ukuntu bimeze. Ushaka kuntora nawe nakoreshe we zitatu akaburungu orgenare RB TV, hanyuma asabikanye n'abandi abashoboye kuronka bose, asabikanye nabo bace kuri YouTube, Facebook, ku marezo sociaux nabazo bari karamfasha gukwiza ubutumwa. Nibantora nanje ego nzobashimira, uzobasabira ku Mana, nzobasabira ku Mana ko bishoboka kose. Nukuvuga bagerageze bace kuri internet bandike we zitatu akaburungu RB TV akaburungu Orenage. Turagushimiye cyane Mutama. Murakoze namwe. Nitwa usubira kugukenera ndazi kuzotwitaba cyane. Jewe ndi tayari. Ugubwe neza mu mwami. Amen.